ikaze rigwanyu mwebwe mwese bakunze bisamiriza imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Uyu n'umwanya w'ikiganiro gato karakura. Mu kiganiro cuno musi tuza gushimikira ahanini ku kunguko kabubakanye mu gihe bakoreye hamwe. Muri kino kiganiro tuza kuyaga n'umushinga ntahe Miburo Medico n'umutambukanye wiwe canke umukenyezi wiwe Hatungimana Vumiriya. Muri kino gihe basanzwe bakora akazi ko kuyanga inyama z'ingurube mu vyegwa vy'Imana ahegereye igisagara ca Ngozi. Miburo Medico akavuga ko yabanje gukora nibindi, ariko iciyumviro akemeza ko cavuye inyuma y'ukubona abo yakoresha baza baramwiba, aciyumvira gukorana n'umuryango wiwe. Muri kino gihe akaba ashinga intahe ko ubu aronka inyungu gavunira nakagohe abandi, na cane cane kububakanye kwiga gukorera hamwe, na cane cane mu bikorwa vy'iterambere. Ko turaba usa n'umuntu umengo uri mu bosi, aka kazi wakwiyumviriye gute? Akazi mu kwiyumvira je nararavye bivanye n'ibindi nakora, hanyuma mbona kuguma nicaye kuko kazi nakora nabona ari gihe gahagarara, camvuga ati reka nsimbire no mu kandi kazi kari hafi yo muhira. Camvuga ati reka nsimbire mu akazi kugira inze ndagakora ndodena rasiyo y'umuryango kugira ndaye kwiziraboneka, kubera ngumye nyera mwibarabara kandi kazi nariko ndakoraga kameze nk'imyimbi igabanutse mu vyo nkora, ariko ndi muhira niho ndagakoraho kazi bica bigenda neza, nkaguma ndo harasiyo y'umuryango n'abana. Ego none wavuze ko wakoze ibindi bintu, wakoze ibindi woba warahereyeko nibiki? Je ibintu nahereyeko je nk'ubu ngaha mu vyegwa vy'Imana, je nakora ngaha mu isoko mu vyegwa nkorera n'ubu, asanga ndi muri komite y'isoko. Jewe natanze ibiharage rero haragira umwanya ibiharage bigabanuka, ama bigabanutse nkaca sanga ndiho ndayerera mwibarabara nguma ntembera, ko gasanga umurya amafaranga atakandi kazi nakamwe ufise, naseye y'umuryango ntiboneke, ahubwo dusanga umuyerera kandi ukuri kwa yerera niko ushobora gusanga ariko ajya amafaranga menshi gusumba yaho uba ufise akazi uri kurakora. Ndavuga ati ndondera akazi nshobora kuza ndakora mu gihe barage biheze cyo bigabanutse, nshobora kuza ndakora kugira kandi kari hafi yo muhira kugira ndahanguma nicaye kugira ndonke rasiyo y'umuryango iguma iboneka. Ego none muri aka kazi ni kugira ngo nakiyumvire urumva birafise yo byavuye, be nirihe banga wakoresheje kugira ngo canke iciyumviro kugira ngo yumvire aka kazi? Wavuze ko wakoze ibindi ariko nakazi novuga ko katamenyerewe n'abantu, ndiko ndaraba nkuko nabivuze mengura karengeye, nirihe banga wabonye mu akazi? Je mu gakora nabonye akazi mu vyo nakora bimbonye bimeze nkuko akazi kamera nk'igihe bikagabanuka umwimbu, hanyuma ncamvuga ati ndondera akazi nshobora kuzoca nza ndakora mu ico gihe imyimbu iba yagabanutse, ncamvuga ati reka ndakajemwo. Maze ukajamwo rero je nabonye aho kazi kameze neza nkagakora, ndagakoze nyene ndakora ubwa mbere ndashiramo abakozi bamfasha bari babimenyereye, bakamfasha gukora bakatira inyama bakatira abakiriya, hanyuma mu nyuma ndakora tubona dukwana neza. Mu nyamba n'abakozi batanguye kunyiba, ndabona yuko inyungu ndabona ko itariki iraboneka neza. Mu itariki iraboneka neza ncafata ingingo yo kuvuga ati reka jewe nze ndavyikorera, nze ndakoresha umwanya nja mu isoko mu gitondo, nkongera nkacanza saa 2 nkaza ngaha ku kazi ngaha ku nyama, nkongera nkagakora nkaca ndakikorera. Ncafata ingingo yo kuvuga ati kamfata umwana wiwanje kuko umwana wanje araniga yiga, bagataha saa 6 kwishura nkavuga ati ngo mfashe, ahubwo nsubiza gushiramwe abakozi mbona yuko ibintu biguma byibwa bigenda. Jewe umwana wanje ari bazaramfasha, hama nanduka ndamenyereza n'umugore n'umudamu araza kumfasha, ndamwigisha nawe nyene, ndamwereka neza ukuntu turiko turibwa, ndamwereka neza yuko tugumye twibwa ibintu bishobora guhera biheze kandi twese duhomba twese. Ca ndavuga ati rero wewe inguzu uramfasha undabira n'umwana kandabira, hanyuma twese tugaca tubikora twese kugira
kuko hariho ingeso canke abantu usanga bameze ukundi kuntu bashira gusanga bari kwagira nabi n'umukiriya cyangwa bakamufata nabi kugira bamwirukanishe. Jewe ndavuga ati ibi bintu si vyiza, reka nshiremo umudamu wanje nongeje mu mwana wanje tubikore kugira mukiriye niyaza tumwakire neza kandi mukiriye ntashobora kugira n'ikibazo kumbabura akaca umwana wanje umudamu wanje agafasha gusereva mu bo tuba dukatiye nanje nkicara akata nkabikora kugira turabe yuko umwenegihugu ashobora nawe kuronka ikintu kimeze neza kandi atangorane ashoboye kugira. Mwavuze yuko aka kazi hariho vyinshi kari kabafasha mu kubandanya mwisununura mu vy'umuryango, mbe niri hatari nyamba atari banga nibiki nyene orata nyene biboneka hamwe n'abantu borombera akazi ko kuyanga inyama na cyane z'ingurube. Akazi norata kwiza inyama z'ingurube jewe ziramfitiye akamaro kuko jewe maze kukamwa abakozi nkatangwa kuvyikorera ubuhombe nagenda bubona igitungwa nkabona ko nungutse, mbonye ko nungutse nkavuga ati ubu nimba cahombye ndabona yo cahombye ndabona nayo cungutse ntavuze ngo numukozi kandi inyungu nagenda yibona bivanye nuko aje ndiho ndavyikorera nkakwana n'umuryango wanje uko rasi iraboneka nayande gukora n'ibindi bintu kanaka kandi akaboneka kandi abonamwe inyungu kurushiriza ku buryo bw'uko maze kubijamwo naciye mbona yuko ntoshobora kubiheba ntegeza kuguma ndabibandanye bivanye n'inyungu nanje ndabibona mu kandi tunze umuryango wanje. None uri kuraraba wewe nkuko wavuze ati nazanye umudamu wanje urumva muri make nakabijya nabonye kugira ico cimviro cyo nkuko wabivuze nigiko washatse gukinga tu apare canke ku ruhande yo kubona ko mengo hariho ariko bakugira nabi kandi ari wabahaye ubuzi umva abandi bamama baramenyereye ko umupapa ari wakora wenyene ariko nawe uravuga ati umudamu wanje ntegerezo kumwiyegereza nigiki washatse gushika ko nyezina. Ikintu nashatse gushikaho kugira umudamu wanje dufashanya akazi n'umwana wanje dufashanya akazi kugira haguko abakiriya hari abandi bantu ushobora kumva hariya ngo bariyeyo y'ibintu kanaka hanyuma je nani ndavuga ati kubwuko kandi ndonka n'abakiriye kandi kava no kuntu tubafata neza jewe reka negeze umudamu wanje ngenegeza n'umwana wanje ariko twikorera kugira n'ubuzoza kunshorera ntagira umuntu ashobora kuvuga ngo yahagiriye ikibazo. Kubwawe nirihe banga umuntu yakoresha kugira ngo mu vyakora vya misi yose nk'ubikorwa naho byoba ibindi atari ibi kugira ngo ashobore gutera imbere nkuko namwe muko bavuga ko mu byo muri ko murakora mubonamwo inyungu nirihe banga umuntu akora imyuga mito yokoresha. Jewe nibaze yuko ibanga ririmwo nk'umuntu yobasanzwe atabikora canke abikora ibanga ririmwo nuryuko je mbona akazi nkora kambejeje mu muryango generation nkayironka kandi n'inyama bafungura nta mwana yipfuza uwari we wese kumura yishatse araza nkamuha ntavuga ngo jengeye ngo kuyigura kandi nkasanga namuhaye n'inyungu kandi nayirose hanyuma nipfuza yuko n'abandi bo kwijuka bakaraba bakabyijukira bakaraba bagakora mugabo bakaraba ushizemo umukozi ukamuraba neza umukozi wariwe kuko abakozi baragoye aratuma akazi ugahagarika bivanye n'umukozi kuruhomba kandi wari kunguka ukaguma ubandanya akazi ukagahagarika bivanye n'umukozi. Ego ariko kubwawe woshe wagushinga nayo yuko gato gakura karakura kabisa gute ukuntu gakora nuko mbona ibintu biriko bigenda neza kandi je mbona akazi niho ndakora karimo karagenda neza. None muri aka kazi mwavuze ko mwiteza imbere
Bega muri ko maraba karafasha no guteza imbere ikibano. Bashe karafasha cyane kubera karafasha ikibano nyene gukorana na jewe ndabona neza mu byo nkora ntabikoze arimo n'abantu burya umuntu yahombye burya ntasi wabahombye wenyene abariho n'abandi bantu bahombye kubivanye n'ukuntu nawe bakira neza cyane n'ikintu bazi wawe bakironko bafashe neza bafata mu bupfasoni atakagayo karimo. Yego muri ko maraba akazi mukora mbe kashobora guterera nyene nko mu komine canke kazofasha no mu guterera mu bijanye n'iterambere ry'igihugu. Yego jewe mu kazi nkora jewe mu iterambere je ndaterera mu guterera jewe ndafata nzanye igitungwa ndatanga tagisi ya komine amana tagisi ya komine nkaza ngaha umuntu uze umuganga adupimira nkamuha amafaranga yo gupima hanyuma umuntu uzenya batwangaduka kwamo uba yafashije kubaga nawe nyene ukamuhemba umuhembye aho nabagufasha kurondera ibiki bihunda bakagufasha kubabura iki nabo nyene urabahemba kandi abo nyene babironka kubwuko wakoze mu gihe utakoze nabo babahombye kuko uhagaritse akazi ugahomba nabo babahombye uko hamwe baronka ntibasubira kuyaronka kandi na komine cagitasi wariha ntigisubira kwinjira muri komine. Ego umukuru w'igihugu aravuga imbona kazoza y'igihugu kuvuga cifashe mu 2040 kigaba giteye imbere mu 2060 muri ko muraraba na cyane mfatiye kuri wowe ukora aka kazi ko kuyanga inyama urabona neza yuko muzoterera muri iyo mbono kazoza y'igihugu cyane gose kuko ndabona neza akazi hamwe kobandanya kagenda nkuko ndiko ndakabona ndabona neza yuko bigatera bije imbere nkuko ndabibona n'umuryango wanje turi kumwe byose birashoboka kuko ndabona neza ko bitera bije imbere nkuko mu minsi yahera nabona uko byari bimeze harimo abakozi nkashiramo mu muryango wanje ndabona neza ko hariho ikiriho kirisununura gusumba yaho hari abakozi. Tanga impanuro kubashaka gukora imigambi iba yabaye bahereye ku mitahe mito utanga impanuro haba kuba mama nkuko wagikoze ukazana umudamu wawe haba no kuba papa kugira ngo wumve ko umwuga ari kirumara na cyane mu iterambere ry'urugo ndetse n'igihugu nkuko muhejeje kuvyivugira. Jewe impanuro notanga nuko umupapa n'umufasha wiwe bobanza kuja hamwe bakanza bakumvikana mu rugo bakabanza bagahuza ama mu migambi bakaja umugambi bakaja hamwe bose bakawumvikanako hanyuma bamaze kuwumvikanako atawikeka uwundi hanyuma akazi bagaca bagakora umwe akamwereka ati koruku uwundi koruku kuko turabona imbere ni heza tugeza kugenda gutya kugira natwe turakuntu twizamura mu gihe bariko barumvikana kandi bamaze kumvikana naciye nsanga ari ibintu byiza cyane gose atamwikeko uhari je nk'ubu jewe ndavye nk'ubu jewe amafaranga kugira amenye igiharuburo c'igitungwa amafaranga yaguzwe n'amafaranga yavuyemwo je kuko umugabo wagusanga guma yuko hirya no hino mutunutu cyakaza umuntu ngo mpamahera biva n'ibintu nyene uba wamuguriye bijya na biriya jewe ndafata nkakura kuyo ku ruhande amafaranga ndafata mu yo batoza mu nyama agatoza umudamu wanje atoje umudamu wanje nimba ruje kunyaka amafaranga jewe ndamubwira ati mpamahera kandi uyandike kugira ku mugoroba tugeza aho dukora ibiharo by'amafaranga mba natoje mbona amafaranga twadanaje muri cya gitungwa mbone n'amafaranga yavuyemwo ince nongera mbone amafaranga igitungwa ati kiko cangana gutya caguzwa amafaranga ayo hungutsa amafaranga aya mbega ninagira kuri kiriya gitungwa kingana na cakiri nzohigura angahe
nkaca mbona amafaranga ca gitungwa nje kukigura nshobora kukigura nisunze ya mafaranga ya ca kindi bingana ayavuyemwo uko mu gihe wowe utabigize gutyo baguharurire amafaranga udandaje muri ca gitungwa cose usuye kuja kugura igitungwa bakakwereka igitungwa kingana na ca kindi ntushobora kumenya amafaranga ukigura mu gihe utazi amafaranga yavuye muri ico gitungwa wadandaje ayavuye mu kwangana ntumenya ko wungutse ntumenya ko wahomvye utegeza kuraba ukuntu wewe nimba ukaraba umuntu ayagutorera n'umudamu wawe wizeye canke umwana wawe wizeye hanyuma wewe mugakora ibiharuro mwijoro ukabona amafaranga yapfuyemwo ukabona nayasigaye gukuramwo nimba wongeye ukabagira kuko iyindi itarahera ugafata ugaca ukora ibiharuro ugapimura ibiro vyimwe yarara nayo wavuyemwo nayo ari gutegeza kuvamwo ugacongera ugacuteranya n'amafaranga yaje gitungwa kindi ubaze n'amahera wakiguze na depasse wahemvye uyigutwaje nayo bayibaze n'ibitasi vya leta byose wabiharuye hamwe ugacukura ugacongera ukidandaza ukazocukuramwo bwiheze ukabona amafaranga ivyo bitungwa byashoboye kunguka. Yego uriko araba ko bwawe rero nkuko usanzwe ubikora gakorana n'umudamu wawe wo mwubakanye urabona ko biriko biratanga umusaruro ushimishije. Nukuri jewe ndashima Imana guko je ndavye mu misi yahera hakirimwo mwabo bakozi bankatira je ndabona neza nkamara gushira mu muryango wanje n'abana n'umwana wanje ndabona ko ndiko ndakwa mu musaruro ushimishije kandi sindiho ndabigaya kabisa. None nivyo ukorana n'umudamu wawe nigiki wacamagarira rero wavuze impanuro ku bagabo nigiki wacusaba abakenyezi kugira ngo nabo umve ko bakuranye n'abagabo babo bitanga umusaruro. Je no hanura abakenyezi ko bokubaha umugabo bakubaha umugabo bivanye nuko babona uko unumugabo n'umugabo bikavara n'ukuntu na wenyene babona ariko ararondera ukuntu ariko ararondera bakabona neza ko ariko ararondera ibintu by'umuryango bakabona ko ari ibintu biriko birabateza bija imbere ukavuga ati je umuntu reka ndamwubaye kandi dukore ibintu bitera bija imbere bwa twubake urugo rumeze neza uko hariho n'abagabo usanga bagoye abagabo usanga bagoye ushobora kuvuga ati jewe ndi umukenyezi reka ndabe ukuntu dushobora kuja hamwe dukore n'umuryango kugira twubake urugo kandi turabe ukuntu twotera imbere bashaka usanga uwo mugabo nawe ari umuntu aguma yigira hariya na hariya bashobora gusanga uwo muntu mu mutwe wapi ariko mu gihe uri umudamu ukabona umugabo wawe ameze neza ukabona mu mugambi muriko murakora n'uw'umuryango ntareka arawusesagura ngo ujane hariya na hariya isako muja hamwe ukamufasha akazi kugira mwese mwubake rumwe kugira muteze imbere urugo mugire muteze imbere na komine uko mutariko murakora na komine irahomba uko muhagaze ca gitasi mwariha komine niswa ukironka muga mu gihe mukoze komine nayo iraronka n'umuryango kandi batera n'igihugu kandi kikaronka. Reka tugushimire kuri kino kiganiro tugiranye. Ego murakoze cyane. Nibaza ko muzotwakira ntibasaba kubarondera. Nuko ntangwane jewe karibu iwanje nzobakira kabisa. Ubakanye na Miburo Medical Hatungimana Vomiria muri kino gihe amufasha gukora ako kazi ko kuyanga inyama z'ingurube akavuga ko kubitangura bitari byoroshe kuko hari abenshi bamutwenga akibitangura ariko kubwiwe gufashanya n'ubakanye ngo bizana akunguko kadasanzwe agatuvunira akagohe na cyane cyane abakenyezi kuza barafashanya nawe ubakanye mu bikorwa vy'iterambere kuko bizana inyungu idasanzwe. Twabonye ibintu ukorera ngaha botsa inyama ukata inyama n'ibindi ibi bintu ubikorana nande? Ndabikorana n'umushinga ntahi wanje yarambwiye ati mu mwanya ntabandi ngaha nagiye kurondera ngo nawe ucuze urabikora uze uravyiga igareca ndamwumvira kuza kuvyiga kubera umwana muto yitwari dufise yagiye ku ishuri aca nza ndabikora nawe hari gihe abagiye guhiga uduharage mu isoko
nkaca nza kuba ndabikora cyangwa yagiye gupakira ingurube nkaca nza kuba ndakira abakiriya yego mu buryo bene ubwo rero nkabona abakiriya baraje bakambwira nkabakatira kandi nkabona ndabishoboye. none uriko araba nivyo wavuze ko bikorana n'umutama wawe akikubwiye ico ciyumviro nivyo waragikoze ugikunze umaze gushika aha nyene mukorera wabibonye gute? Je nabibonye neza kubera nyene abakiriya baciye baza baraza ntibanyinuvye ngo ko ndi umudamu ntiboza ngo ndabakatira inyama babifashe bavyitwayemo neza ati urya nubwo ari umudamu reka tugende nyene azaradukatira nyene aduha inyama kubera nyene hari genda ndabashiramo n'agafafero ugasanga umuntu ambwiye ati nyongeza nkaca ndamwongeza. Ego none wewe uri umudamu uriko murakora akazi kuko yangiye y'ingurube kandi wavuze ko abantu benshi bavyishimiye kuko bakiriye murabaronka neza none wiyumva gute wavyakiriye gute? Avyakiriye neza kuko abadamu benshi ntavyo bashobora hari igihe baca ngaha bakantwenga umudamu ngo ariko arayanga inyama nanje nkaca ndababwira ati burya ubu nibwo buzima bw'iwanje nyene Imana nyene yabonye ko nokoreramo. None uriko araba aho utanguriye gufashanya n'umufasha wawe ubona hari inyungu vyo wabitangana cyane cyane mu kubandanya mwisununura mu butunzi bw'urugo akibona vyo babizana nyene mu byo mbona umuntu arunguka kubera twe dushizemo abakozi twasanga batwiyivye kaza arambwira ati wewe genda uzuracunga urya mukozi ntatwibe burya rero hari igihe nanagira n'isoni zo kuhaza nkaca ngira isoni tinane nk'umuntu yombona agenda umudamu rihajya ku nyama bovyiyumvamo gute ndikumbabura burya rero nyene nyamusi arasohora umunzani umukozi twari tuhafise asohoye umunzani mbona hahetse umwanya mbona arawinjije mu nzu chambona none chandagira makenga no urya mukozi ko yari yasohoye umunzani yongeye kuwinjiza byo bari biki burya rero chandasimba chamva muhira chandaza inje chandakebwa chandaza ngaha mu nzu camera nk'uwikuburisha meze nk'ukubura chandagenda hepfo mu cumba cyo hepfo casanga yakasinusu burya rero yakasinusu chanda mu telefona hari mu isoko kugura ibiharage kibuga ingurabe babakozi bawe tiburya bariko baratwiba nawe caraza hanyuma nyene nyamukozi caramera basi ntiyaciye amera nk'umwirukanye yaciye amera nk'urindirije gatoyi carahamagara n'abantu carabibereka hanyuma caramwirukana cavuga ati warabonye ntugende ndakubwira ati egera uzuraraba umuntu ntatwibe tinone raba kumwe nari karatwiba burya rero haheze iminsi cyane avuga ati rero ubu ibintu by'isoni ngira ndavyikuremwo negere nanje nze ndiga gukata kwera nyamukozi nene naramubwiye ati urazonyigisha gukata cambwira ati burya uzorinda kuzana inzoga camvuga ati je nta nzoga noronka yo kwiga ibyo oya canza rero canza ndabirabisha amaso ndaba kungene bakata iya 2005 hari abantu kungene bakata iya 3 cyangene ndavyiga mu buryo bene uko urabisha amaso narabisha amaso. none uriko araba nivyo wavuze ko ari habagutwenze bakubonye uje gufashanya n'umunega wawe mwibi byo kuyanga inyama wewe nigicyo babwira kugira ngo nabo bombe ko urugo ari babiri mukoze ari babiri bizana inyungu kubandanya mwiteza imbere mugateza imbere aho mubaye ikibano mugateza n'imbere n'igihugu muri rusangi. Jewe nobwira abadamu bagenzanje bagafashanya n'abatama babo kubera mufatanije muri babiri muhuje imitima byose birashoboka kubera kuri iyi leta nkoza twigisha ati nidukore twoye gupfunya amaboko kuko amaboko yapfunyuruye byose urabironka ntibigera uburi ikintu ufungura rero abadamu twogira tugashira hamwe n'abatama bacu
kuko byose birashoboka. Ene uriko araba nize impanuro utanga no ku bagabo nabo mu byo babakora ndetse mu bikorwa bito bito byo kwiteza imbere ngo ikiganiro ni gato karakura kugira ngo n'abagabo bumve ko batocabohera abagore babo muhira, kuko hariho n'abagabo usanga banka ko abakenyezi babo baje habona kugira ngo nabo bakore. Ngiki nirihe jambo wocu ubwira nk'abagabo nabo usanga nyene bagifise ivyo vyumviro byuko umukenyezi cyangwa umudamu bubakanye atoja habona? Nk'abagabo baba batiyumvira abadamu babo kubashira mu tuntu bakora, baba barasizwe n'amajambere kubera umudamu n'umushinga ntayo baba bashize hamwe, usanga ibintu byateye imbere baba ariko barakora. Ego reka tugushimire kwa kino kiganiro dugiranye. Ego murakoze. Asaba kubarondera burya muzo twitaho. Ego tuzobitaba. Ikiganiro gato karakura cuno munsi naha kirangiriye, turabashimiye mwebwe mwese mwafashe akanya ko kugitega abiri, turabikebanuye naho butaha. Ni ikiganiro mutegurirwa na Jean Pierre Nkunzimana.